umugambi ukomeye cyane wo kugandagura Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa kugira ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi ribe herekanwe ugiye kurongora umugambwe CNDD FDD ndetse n'ugomba guserukira umugambwe CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2027 ibintu vyasubiye gukomera cane. Intambara yasubiye kurota hagati y'abevugwa yuko begereye President Evariste Ndayishimiye ndetse n'abegereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo udasiba kwiyerekana yuko agomba kuba ari we nyine haja mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka wa 2027 aserukiye CNDD FDD nk'umukuru w'igihugu. Twarumvirije amajambo ya Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko atari we kamara kuba ari umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ubwo Reveriyano Ndikuriyo yaca amarenga yuko ashobora kuva muri icyo kibanza maze agahindurirwa amabanga. Arabibonye ibyabaye mu gikorane yagirishije aho Abarundi bamwe n'abandi batari baratahuye ibijanye n'igisirikare ca Reveriyano Ndikuriyo batanguye kukitahura kandi babona n'umugambi ukomeye cane uhari. Reveriyano Ndikuriyo ariko arigaragaza nk'umukuru w'igihugu muri kino gihe agiye gusimbura President Evariste Ndayishimiye. Ivyo President Evariste Ndayishimiye yajeje kubwirwa n'abakunzi be ndetse n'iperereza ryiwe ko atagize ngo ahagarike ihene ikiriko irahebebera hafi arashobora guhebeba nkayo mu gihe ihene yaba igeze kure. Muri kano kanya turaza kubabwira umugambi ukomeye cane President Evariste Ndayishimiye ndetse n'abambari be bariko barategura kuwurongoye umugambwe CNDD FDD. Reveriyano Ndikuriyo yigeze gusimba urupfu umwaka wa 2025 ubwo yahabwa ishano maze akaja kuvurirwa hanze, aho yavuze yuko aho yarari hari ahantu hakomeye cane kandi ko atakindi yiyumviraga usivye umugambwe CNDD FDD ndetse n'imbonerakure. Aho Reveriyano Ndikuriyo nyine yigaragaje yuko igisirikare ciwe agihoza ko ijisho kuko aricyo kigiye kumurwanira muri kino gihe ibintu vyasubiye gukomera cane. Muri kano kanya rero tubazaniye amakuru ahambaye cane ukugene President Evariste Ndayishimiye yaje kubona ko Reveriyano Ndikuriyo asigaye afise inguvu zikomeye cane, ariko nanone nawe akaba agiye gukoresha uruyere rukomeye cane kugira ngo yikure ko Reveriyano Ndikuriyo neza, kuko yahejeje kubona yuko Reveriyano Ndikuriyo atamwitanza ashobora kumwitanga. Ndayishimiye ariko ngakorana na Agatongwasa mu rwenge rukomeye cane. Ivyo ni ibinyegezwa tuza kugaruka ko aho Agatongwasa ngari wenyine agiye gusubira kubwira abasirikare bahoze barwana ku ruhande rwiwe ko bagomba gukomera kuri President Evariste Ndayishimiye kuko arwasa yoba agira ngo agaruke neza. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2027. Ibintu vyasubiye gukomera cane hagati mu CNDD FDD, aho hari uruhande rwo kwa Samuragwa ndetse hakaba n'urundi ruhande bivugwa yuko ari abo mwiragi abona bahora bayoboka umuhisi Pierre Nkurunziza. Izo mpande zibiri muri kino gihe zikaba zihanganye ku rugero ruteye ubwoba, aho ibintu vyasubiye gukomera cane. Reveriyano Ndikuriyo hariho umugambi wo kumugandagura. Iperereza rya President Evariste Ndayishimiye ryajeje kwegeranya ibishoboka vyose ndetse haba ari amakuru ndetse n'umugambi wo guhisha ibimenyetso vyose ko vyahejeje gutegurwa kugira ngo Reveriyano Ndikuriyo yikurweho, kuko President Evariste Ndayishimiye abahanuzi be bamubwiye yuko mu gihe atahagarika ihene ikiri hafi igeze kure ashobora guhebeba nkayo. Niyo makuru muri kano kanya tubazaniye. Ndasubiye kubaramutsa nyine no kubaha kaze mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Nimbonesha kuri mwe rudende bageza ko amakuru aba yizewe cane abari haragarukwa ko irya nino muri politike, mu butungane, mu mutekano, bivugwa mu birabana n'agateka kazina muntu, mu ntwari ibereye ndetse n'ibindi byose mwanyigejwe inkuru zimwe na zimwe abategetsi batabashaka yuko abanyagihugu bato bato bamenya. Muri kano kanya rero reka byose tugende turabigaruka ko
uko bifashe muri CNDD FDD, uruhigi kubo bashaka gukorana na Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru yahejeje gutangwa kwa Neva ko ibintu bidashobora koroha mu gihe atikuye ko Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, aho muri kino gihe yahejeje kwipanga nk'ushaka gusubirira Perezida Evariste Ndayishimiye. Iminsi iri munsi y'indwi zibiri niyo isigaye kugira ngo tumenye uwugiye kurongora umugambwe CNDD FDD mu kiringo c'imyaka 5 iza, mu gihe hasigaye iminsi 12 gusa nyine kugira ngo ikoraniro kaminuza ry'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi ribe kuko vyama bimeze muri uwo mugambwe uramutswa Uburundi kuva muri 2005 ntagakacira. Inkuru ziriko ziravugwa nuko ibintu bitoroshe cane, icuka ari kibi muri abo bategetsi, nta n'uwucira amate hasi kuwo bagiye kurongora uwo mugambwe usigaye utorwa mu matora ku bice birenga 90%. Ivyo biruko mu gihe ikoraniro kaminuza ryimirije kwa 25/0/2026 ritegekanijwe kuzotorwamwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, nawe aba aramutswa uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu. Iryo koraniro rikaba rizotangurirwa n'igikorane mpuzamadini co gushimira Imana kizoba ku magenekerezo ya 22 na 23 na 24/0/2026. Bamwe bati amaraso mashasha agiye kuza, abandi bati wahahora abikora neza niwe azasubira kwizerwa. Reveriyano Ndikuriyo abo mu mugambwe barahamya yuko ashobora kwizerwa, ariko nanone amakuru adushikira avuga yuko ari uruyeri rukomeye cane kugira ngo abo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye batamenya umugambi wihishije Reveriyano Ndikuriyo yoba afise. Aho Reveriyano Ndikuriyo yaje avuga yuko hagomba gushirwa uwundi nawe agatwara uwo mugambwe kuko atari we kamara, ariko abasesanguzi mu vya politike nuko nyine Reveriyano Ndikuriyo yahejeje guca amarenga yuko atagishaka kurongora umugambwe CNDD FDD. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje kumukura kenshi bikanga, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yahanurwa guhisha ishavu kandi agategereza igihe ko aricyo kizaba umucamanza, ko yikuye ko Bunyoni kanikura ko ikindi gihangange nka Reveriyano Ndikuriyo, ibintu vyaca bimera nabi, umugambwe ugasambuka. Aho nyine abahanuzi ba Perezida Evariste Ndayishimiye bahanuye Ndayishimiye ko bagomba kubikora mu ruyeri rukomeye cane, harimwo no kwikiza Reveriyano Ndikuriyo agahabwa ishano canke akicwa. Icyo kishano rero cyaravuye koko mwaka wa 2025. Murazi indwara ya Reveriyano Ndikuriyo idasiguritse, ubwo yagiye kwivuriza hanze, ubwo yaragiye gucikana ariko Imana igakinga. Icyo ngicyo cyo cyaraheze, igisigaye ni umugambi turibuze kugaruka ko muri ano makuru nk'uko nempejeje kubikubwira ko hari umugambi ukomeye cyane wo kugandagura uwo asanzwe arongoye umugambwe CNDD FDD. Ikiringo co muri ivyo vyose nuko uzotorwa gushika kuri uno mwanya atarashirwa ku mugaragaro bivanye n'ibanga rihishijwe abarundi. Ababikurikiranira hagufi ibijanye n'uwo mugambwe bakabona ko nk'uko vyamye muri CNDD FDD indongozi zishirwa imbere imenyekana neza ari uko imaze gutangazwa icese, kuko uwikekwa ashobora kutabawe vy'ukuri, kuko nyine amasoko yacu abivuga koko Reveriyano Ndikuriyo ari buze kuba ari we yongera kuramutswa umugambwe CNDD FDD muri kino gihe canke haraboneka uyundi maze Reveriyano Ndikuriyo atangwe mu mugambwe CNDD FDD nk'ugomba gusubirira umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu ngubu bamwe mu bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo babona yuko batarota Ndayishimiye yongeye guserukira umugambwe CNDD FDD. Tubibutse ko kuva muri 2021 umugambwe CNDD FDD urongowe na Reveriyano Ndikuriyo, uwo nawe akaba agiye kurangiza ikiringo ciwe c'imyaka 5 yashikiriye asubiriye Varisito Ndayishimiye yaheruka gutorwa kugira ngo arongore Burundi
makuru adushikira avuga ibintu bikomeye cane biriko biravugwa hagati ya Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru yacu y'ibanga aturuka mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD avuga yuko hajeje kumenyekana umugambi ukomeye cane wa Perezida Evariste Ndayishimiye wo kugandagura Reveriyano Ndikuriyo ataramwigaranzura, aho bakoresheje ikivugo kivuga ati utagaruriye ihene hafi urashobora guhebeba nkayo mu gihe igeze kure. Ibintu birashushe hagati ya Neva Ndakugarika Gwasa yavyinjiyemwo nawe nyine inyuma birashushe hagati Murantunga Sindakugarika ahubwo ni Reveriyano Ndikuriyo akaba na Gwasa nyine ngo yavyinjiyemo inyuma yuko twabahaye inkuru y'imvururu hagati y'umugambwe CNDD FDD. Twarababwiye ko Reveriyo ashaka kuzoja mu matora umwaka wa 2027, Neva nawe akavuga ko bidakunda atashobora kumwemerera. Rero umukenyuro uhagaze gute? Rwasa Agato yaraganirijwe na Perezida Ndayishimiye mwibanga rikomeye ko yiteguye kumufasha nk'uko twari twabibabwiye. Iperereza ry'igisirikare ryakoranye na Rwasa muri kino gihe, none no muri Ntare House yamaze gukora agasha, no kuvuga ko yamaze kumvikana na Neva ko abasirikare yo kwizera muri kino gihe ari abasirikare bahoze muri FNL Paripehutu ariko batari bwishikane muri CNDD FDD. Hama uko niko byifashe rero, Perezida Neva yahavuye atangura kubiyegereza ariko arabashira mu bibanza bikomeye cane. Inkuru tubandanya kugaruka ko co bikoze Neva nyine ivyo yavugiye muri Ntare House Rushatsi biragaragaza umugambi ukomeye cane ndetse n'inyunyurana ari mu bihangange vya CNDD FDD, aho Neva yavuze yuko atemera abantu bariko barakorera abami babiri, abo yavuze abo yabwiraga nabari muri Ntare House ndetse n'abari mu mugambwe CNDD FDD. Angeline umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe ntago yifashe mapfuvyi, yaciye yikora ku mujenerali umwe tudashatse kuvuga ngaha, tuza kugaruka ko izina ryiwe kugukingira umutekano wiwe, ariko uyo mujenerali ngo nta kindi agomba gufasha Angeline Ndayishimiye uretse ko yabandanya ashigikira umuryango wiwe maze ukagumana intebe y'ubutegetsi, maze Angeline Ndayishimiye akamugororera, harimwo no kumuha ikibanza gikomeye cane muri kino gihe. Aho Perezida Evariste Ndayishimiye nyine ariko ararwaniye inkundura, ni intambara ikomeye cane ariko ararwana n'abavuga yuko bagendera mwiragi muri kino gihe. Ico rero Angeline yasabye uwo mujenerali nuko yomufasha no kwikura ko Reveriyano Ndikuriyo atariko arorohereza umuryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo kumugandagura, kuko Angeline yabashije kubona yuko umukenyero wa mbere wakoreshejwe wo kumuhishano bitakunze, igisigaye ari ukumwikura ko amugandaguye. Co bikoze na Reveriyano Ndikuriyo ntariko aravyorosha muri kino gihe, aho agaragara nk'uwiteguriye neza iyo ntambara kandi ko agomba kuyitsinda. Co bikoze ibintu vyasubiye gukomera cane, ntawuzi iyo biriko biratera biraja, aho Reveriyano Ndikuriyo bamwegereye bavuga yuko yoba ariko arategura gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe kitaragera, mu gihe nyine igihe cyo kwiyamamaza ndetse no kugenwa nko muri CNDD FDD kugira ngo abe ari we aramutswa igihugu kitaragera. Ariko bamwe n'abandi bakabona yuko na Ndayishimiye ataryamye gutyo, ko yiteguriye neza kuba yakikura ko umukeba wiwe. Ibyo Reveriyano Ndikuriyo yerekanye mu gikorane cyo gushimira Imana byarunyuye ibintu byose, aho abegereye Ndayishimiye bamubwiye yuko iyo hene iramutse igeze kure ibintu bishobora kumuba ko ari ibintu biteye ubwoba cane, aho Ndayishimiye hanuwe ko yakikura ko uyu mutegetsi hakiri kare kuko ibintu bidashobora koroha mu gihe Reveriyano Ndikuriyo akibandanya kuba afite imirwi y'imbonerakure yatoje igisirikare. Mwarabibonye ku idefile ejo bundi bakoze, aho byahise bigaragaza ico Reveriyano Ndikuriyo ariko arategura. Nta bami babiri
basangira intebe y'ubwami. Reveriyano Ndikuriyo yarerekanye yuko ari umwami. Ico abarundi bariko baribaza nimba Reveriyano ari umwami Ndayishimiye we niki. Mu kandi turaza kubabwira ibindi byinshi vyinyegeje ku mugambi wo kugandagura Reveriyano Ndikuriyo bivanye nuko yajeje kwiyerekana yuko nawe nyine yabaye maconco. Mu kandi turaza kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cane. Bibe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.